Black Entertainer TV. Mwite Mugisha Benjamin canke Tiger B ariwe bita The Ben kuva neza na neza hariya mu gihugu c'u Rwanda. Bavuga bati umugisha y'uvukanye ntahuja ahubwo uza ugusanga. Eka nyene ni mugisha kuko bamwe barondera umugisha ariko wewe ukaza umusanga aho yibereye. Mwite The Ben agiye gukora igiteramo neza na neza i Kampala mu Bugande, ahazoba ari kumwe n'igihangange Diamond Platnumz, aho novuga ko ari inkuru nziza ku bafana babo, ariko akaba ari agahinda gakomeye canke akaba ari inkuru mbi ku muririmbyi Bruce Melody, aho ubona umuririmbyi Bruce Melody bari bateguye ico bita media tour mu gihugu c'u Rwanda, bazokorera mu ntara iza Rubavu hehe. Rero bari bateguye ko bazotumira umuririmbyi Diamond Platnumz kugira ngo bamukubitire mu gafuka, bamwereke ko mu Rwanda atari abana. Rero imbere yuko ivyo biba, izo media tour bateguye, habanje kuba ikintu giciye gijagaraza abantu bose, kikanatangaza abantu benshi, aho Diamond na The Ben bazoba bari i Kampala mu Buganda mu giteramo gikomeye cyane. Nukuvuga iki rero? Biciye byerekana ko umuririmbyi Diamond Platnumz canke umuririmbyi The Ben afise icyo gisumbije cyane umuririmbyi Bruce Melody. Ndakwibutse ko je tugiye kubana mu kino kiganiro ni Taiside Wina, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Nongeye kuguha ikaze nanone we wahisemwe kudukurikira. Amahoro y'Imana abane nawe aho uri hose, aho muri hose ndabaramukije mwese. Hama ati rero bimeze gute? Nkaba nariko ndavuga ati nkuru mbi canke ni nkuru ibabaje ku muririmbyi Bruce Melody kumva ko umuririmbyi The Ben agiye gukorana igiteramo n'umuririmbyi Diamond Platnumz mu gihugu c'u Bugande. Rero nkaba nariko mvuga ati ubundi The Ben afise ico no kwita amahirwe canke umugisha umwisangiza hari mu gihe abandi bawiruka ko bikanka ko bawufata. Ati none bimeze gute? Ndakwibutsa ko mu minsi yaheze igihe bakora igiteramo kuri tariki ya mbere uyu mwaka, bari basezeranye ko bazoca bakorana media tour mu gihugu c'u Rwanda. Uwo ni Bruce Melody hamwe na The Ben. Noneho imbere yuko ibyo biba, nyabiteramo bishikirwa kugira ngo baje guperforminga nkuko babyiyemeje, haciye habanza hazamo ikindi giteramo rutura bari kumwe n'umuririmbyi novuga ko ari rurangiranwa muri Afrika ariwe Diamond Platnumz, aho bazoba bari guteramira abantu i Kampala mu Bugande. Bazoba bari kumwe n'umukomedie cyane akomeye hariya mu gihugu ca Uganda, aho ubona azoba ari show ikomeye cyane kuko Diamond Platnumz n'ahantu hari The Ben urumva abari ibintu by'amavuta gusa. Ndakwibutse ko ariko tugarutse ku rundi ruhande ugiye kuraba, novuga ati umuririmbyi The Ben arasumbya abafana cyangwa arasumbya abantu mu gihugu cya Uganda. Hariya ni muhira ni iwabo, abantu b'abafana ba The Ben bari mu Bugande na Diamond Platnumz ntabafise. Rero nkaca nibaza wayi bagiye gukora igiteramo, mbega ngo bari urukundo canke ko bari kugira ngo Diamond Platnumz yige kwifatira ka karera tarafata? Kuko ugiye kuraba Diamond Platnumz mu Buganda nta nuko bamuzi cyane ibirenze, nta nuko novuga ko bamwumviriza cyane nkuko urabye mu bindi bihugu baba bamwumviriza. Kuko uravye Kenya, ukaraba Tanzania ni wabo, ukaraba mu Rwanda yegarahari, mukaraba mu Burundi arahari, Kongo naho narahari, mugabo Uganda n'ibindi bintu, Uganda nta nuko bamwumviriza cyane. Rero ugacuraba umuririmbyi bita The Ben mu Buganda ni muhira papa, afise abantu ku buryo agiye sinzi nimba mwibuka mu misi yahera bigeze gutegura ibiteramo Bruce Melody mbese na The Ben. None igihe Bruce Melody abuza abantu, mugabo The Ben yujuje. Kubera iki ndakubwira ati
ibintu byose wokora mu Bugande The Ben n'umwami arazwa arakunzwe, niwe muntu bashobora kumviriza ibintu vyiwe ukavuga ati muno mwana ngaha aradufise. Rero akaba ari target Diamond Platnumz yoba yakoresheje kugira ngo ace aronka abantu bazoza mu ico giteramo niyashiramwo The Ben. Akaba ari n'inkuru mbi canke yakababaro ku muririmbyi Bruce Melody kuba bazokorana igiteramo, ariko imbere y'uko ico giteramo kiba The Ben kugira mwereke ko n'ubundi akimurenze agaca abanza agakorana igiteramo n'umuririmbyi akomeye cyane novuga muri Afrika ariwe Diamond Platnumz. Aho hantu umenye ko neza harimo akantu ko kumwereka ati genda gahoro n'ubundi ndacari hejuru yawe. Nkakwibutsa ko umuririmbyi Diamond Platnumz ari byo niko ndavuga mu Bugande nta bantu benshi afise. Sinzi ko nimba wibuka neza hari agakomedie canke umunyagwenya twamenye yitwa Rango Tenge Tenge, akunze kumuha amafaranga menshi, arakunze kumuhonga amahera kugira ngo amukorere challenge y'indirimbo ziwe kuri TikTok yiwe. Yigeze kumukorera iyi ndirimbo yiswe Koma Sava, nimba muvyibuka neza yigeze kumuha imiliyoni 20 z'amafaranga y'amagande. Imiliyoni 20 n'amafaranga menshi ayamuhaye kubera ko ari mu bantu bari bakoze ama challenge menshi kwiriya ndirimbo yari yise Komsa. Nimba muvyibuka neza mukaba mwara bicekinze mukaraba, yigeze kumuha amafaranga menshi. Kandi n'ubu uzurabe uwo mujama yitwa Rango Tenge Tenge kajya kana gakunze gukora challenge nyinshi ku ndirimbo za Diamond, kubera even now uko azikora amuha amafaranga, rero ashiramwo n'amafaranga kugira ngo arabe ko abantu bo mu Bugande iyo bifatira, ariko vyarasi. Rero hakasha haza umuririmbyi Diamond Platnumz agashiramwo amafaranga, ariko haje The Ben wa wundi Imana yihera umugisha we nta mafaranga ashiramwo, n'urukundo abantu bamwikundiye bigatuma bamukurikirana cyane, bigiye biteye n'ubwoba ku buryo udashobora kwemera ko urukundo bamukunda kuba atari ni wabo, ariko bakamushyigikira biteye ubwoba. Imisi yose iyo The Ben agiyeyo usanga yuza. Sinzi nimba wibuka mu mwaka wahera Diamond Platnumz yigeze gutunganya igiteramo, migeze kumubona hariya bariko baratembera n'indege igihe bari bakoze tour izobera mu Bugande. Ico gihe umuririmbyi Diamond Platnumz yifashishije umuririmbyi The Ben kugira ngo abantu aze abaronke ari benshi, ariko nanone biza kurangira nyabantu n'ubundi batamukunze kubera iki bakoze tour novuga nko mu ntara, ntabwo hari mu gisagara nyene uvuga ngo hari muri Kampala, bakoreye igiteramo hariya mu ntara za ruguru. Rero ugacuraba aho hose ntiyigeze avayo avuga ngo ndi satisfait ngo noba ndose abantu yaho mvuga ngo ndabise abantu bankurikirana, kuko ugiye kuraba no ku ma platform yose Diamond muri Uganda ntabwo bamukurikirana cyane ku ma YouTube, Spotify n'ahandi hose uza gusanga ari hasi. Ariko umuririmbyi The Ben uza gusanga ahantu hose, haba mu biteramo vyiwe baritaba, haba ku mbuga baramukurikirana, urumva n'umuntu wabo kuva kera cyane. Ariko ugiye kuraba umuririmbyi Diamond Platnumz n'abantu benshi pe, n'abantu benshi mu Buganda yoba bafise bamukurikirana nkuko boba bakurikirana umuririmbyi The Ben. Kandi rero ugacubona ati naza gutora Bruce Melody, icyambere Bruce Melody nta n'ubucuti bafitaniye. Nkakwibutsa ko bakoranye ijya ndirimbo Pom Pom atigeze n'umunsi n'umwe ayipostinga canke ngo ayikorere promotion, ariko abantu bagaca bakomeza kugereranya indirimbo Y na Pom Pom boba bakoze bose, bageranya Y yakoranye n'umuririmbyi The Ben, bakageranya Pom Pom Bruce Melody yakoranye na Diamond Platnumz, ariko ukabona ko Y nuno musi kiri hejuru kubera iki Diamond Platnumz yarayipushinze endeni iri kuri channel yiwe. Urumva aho hose abari big energy, abari gikorwa gikomeye cyane kimaze kuja kuri channel yiwe, abari
ibindi bintu urumva ko biba byamaze gufata urundi rwego. Rero bigatuma indirimbo ubona Pompom no munsi kubera ta promo ya Diamond yigeze ironka n'abantu benshi uvuga ngo barayirabye, uno munsi n'abantu benshi basa naho bayibagiye. Ndibuka bigeze gutumira umuririmbyi Diamond Platnumz hariya kuri Wasafi TV, aho benshi mu Banyarwanda bari bashagarariye bavuga ati reka tuze kuraba noneho ko hari icyo yo bivuga ko, ariko indirimbo Pompom nta kintu na kimwe yigeze abivuga ko. Barabimaze bavuga ati gico mfana n'umuririmbyi twakoze akazi abari business, ibisikaye nyimba ari promotion, ubwo we nyene arimenya kuko nawe nabari umustare. Nibyo byagiye bibabaza n'Abanyarwanda benshi, aravuga ati ariko umuhungu nawe arijya, nta kuntu na kumwe mwokorana indirimbo n'umuntu ntuyiposting. Ariko nkakwibutsa ko ahantu heshi Bene na Diamond bahuye wamubona ko baciringa, bafitaniye ubundi bucuti bwo mwibanga udashobora kuba womenya, ariko bikaza kurangira n'ubundi abantu bamenye ko hari ubucuti bukomeye hagati ya The Ben n'umuririmbyi Diamond Platnumz. Ubwo rero Bruce Melody akaba kubitiwe mu gafukwa gutyo, bikaba bimaze kuba byose ko naho bupanga ko bazoririmba ibirenze n'ubundi umuririmbyi Diamond Platnumz kuzomushira hasi bizokwama bigoye. Amakuru narinda bafitiye naho arangiriye, je twari kumwe ni wa muhungu wanyu nanone, ariko ndakwibutse ko wokora subscribe kuri Black Entertainer TV kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.